Welcome to Learn Kirundi. If you didn't subscribe, do it now. Otherwise, you will miss updates from this channel. Today we are going to learn about work and jobs in Kirundi. Okay, work and jobs in Kirundi. Let's start with the verb to work, to work, to work, to work, to work, which means gukora, gukora, to work, gukora. To look for, a work, to look for a work, to look for a work, which means kurondera, kurondera akazi, kurondera akazi. To apply, to apply for a job, to apply for a job, which means gusaba akazi, gusaba akazi, gusaba akazi. In this case, you may say to accept, which means kwemera, kwemera, to accept, kwemera. To reject, which means kwankira, kwankira, to reject, kwankira. To find a job, which means kuronka akazi, kuronka akazi, to find a job, kuronka akazi. To pay, which means kuriha, kuriha. Salary, which means umushahara, 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 salary, umushahara. To take a day off, to take a day off, which means gufata akaruhuko, gufata akaruhuko, gufata akaruhuko. To fire someone, which means kwirukana, kwirukana umuntu ku kazi, kwirukana umuntu ku kazi. To fire someone, kwirukana umuntu ku kazi. To hire, is gutanga, gutanga akazi, gutanga akazi. To hire, gutanga akazi. To resign, which means gutanga
Gutanga imihoho. Gutanga imihoho. To resign. Gutanga imihoho. To retire, which means kuja mu karuhuko ko mu zabukuru. Kuja mu karuhuko ko mu zabukuru. Kuja mu karuhuko ko mu zabukuru. To retire. Kuja mu karuhuko ko mu zabukuru. To retire. Kuja mu karuhuko ko mu zabukuru. To strike, which means gukora yegere yegere. Gukora yegere yegere. Gukora yegere yegere. To strike. Gukora yegere yegere. To be unemployed. To be unemployed, which means kuba udafise akazi. Kuba udafise akazi. Kuba udafise akazi. To be unemployed. Kuba udafise akazi. To have experience, which means kugira uburambe. Kugira uburambe. A builder. A builder is a person. In Kirundi's name is umwubatsi. Umwubatsi. Umwubatsi is the same as a bricklayer. Bricklayer is the same as umwubatsi. 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 An advisor is umuhanuzi. The person is umuhanuzi. Umuhanuzi. An advisor, umuhanuzi. An accountant in Kirundi is umubitsi. Umubitsi. A baker, someone who works in a bakery, is uwukora imikate. Uwukora imikate. Uwukora imikate. A business person is umudandaza. 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 A business person is umudandaza. A butcher is umuyangayanga. 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 A carpenter is umutashero. 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 A civil servant
A civil servant. A civil servant is umukozi wa leta. Umukozi wa leta. Umukozi wa leta. Umukozi wa leta. A cleaner is uwukora isuku. Uwukora isuku. Uwukora isuku. A comedian is uwutwenza. Uwutwenza. A cook is uwuteka. 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 A dealer is umufuruniseri. 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 A counselor. A counselor is the same as an advisor is umuhanuzi. Umuhanuzi. So this is the end of part 1. Thank you very much. Murakoze cyane. Thank you very much. Murakoze cyane.